kigo c'ugwaruka ca komine Isare intara ya Bujumbura carugurisha ishami ryaco muri zone Nyambuye kuri uw'Imana igenekerezo ya 31 Mukakaro umwaka wa 2022. Musitanteri w'iyo komine Gilbert Niyonkuru yahamagariye ugaruka kwama bigira hamwe imigambi narirya hashizweho ibanki y'ugwaruka. Yabasabye kandi kwama bahurumbira ico kigo kugira impano zabo zimaze kugaragara zibandanye zikomera. Ubani mwakunda igo mukakigendera neza mukaza muri benshi akaba tugeregere twinshi cyane muri kino kigo zumvikane neza yuko n'abandi bazobagenda ari benshi cyane. Sivyo kayemwe kandi ngaha mufise imigwi itari mike ahantu muhurira murahayagira umaze kuhayagira mukahunguranira ubumenyi kira noneho ubuho biraryoshe murabona yuko leta takwidakora kumiguba yumvira ugwaruka irya banki y'ugwaruka yarahagiye muhuriye ngaha kugo c'ugwaruka muziyumvira n'imigambi musha gushira imbere hanyuma bidashobotse tubaruke abahinga basange ngaha nyene bafashize ngaha nyene mu gutegura iyo migambi y'iterambere batabishoboye ku rugero rw'iwabo tuje mu rwego rwa komine cadusabe mu rwego rw'intara namwe hugwaruka rubana rutegura imigambi. Rero tegeza guhaguruka twese gutera imbere twese kandi ku rugero rumwe. Burya ugwaruka ni Burundi bw'uno munsi kandi Burundi bw'ejo. Mugihe muvyumva tukumva neza yuko ibijanye n'amahoro, ibijanye n'umutekano, ibijanye n'iterambere, ibijanye n'imico, ibijanye n'akaranga, ibijanye na sport, ibijanye no kwironderera akazi. Ivyo vyose hugwaruka tubaye abambere mu kuvyigira hamwe sindabesha twotera imbere cyane gose. Cyo ndabasaba gusa mukura amaboko mu mpuzu, cyo ndabasaba ukundi ibikorwa hama gutegura imigambi igisigaye twotera imbere. Musitanteri Niyonkuru yaciye ashikiriza imashini nyabwonko ngendanwa izo birafasha mu bikorwa by'ico kigo. Muze muyifate neza muyibungabunge neza hanyuma mwandaye mudufata amaboko nayo tugora amaguru twiruke kugira turabe yuko ikigo kibana kironka ibindi bintu biza cyane. Alexine mubona sanzwe arongo ico kigo c'ugwaruka ca komine yarashimiye abitavye bose acamenyesha intumbero yo kugurisha ico kigo ca komine muri zone Nyambuye. Umugwa mukuru wa komine uri mu Rushubi sivyo nobone. Iyo tubonye rero mu kigo c'ugwaruka mu Isare arico ca komine abana bo mu Nyambuye yavuga ati twe hariya ni kure bakarira ati tuvunyiriza urugendo ibiba byose ngo bibera hariya nico twiyumviriye ati reka rero twiyumvire amazone yose agize komine twashire antene y'ikigo ca komine Isare mu kugira ngo tubegereze bya bikorwa byahora bikorerwa hariya mu Rushubi kugira namwe mushobore kuzikorera ngaha. Ntambwe ya mbere ukugurura ibikorwa by'ugwaruka byahora bibera mu Isare hariya anye mu Rushubi bikabera ngaha anye batiriwe baraja hariya ruguru nabo ngaha anye nabo nyene bakitunganya. Hanyuma ntambwe ya kabiri nukurondera abantu bashobora kudufasha kugira ngo murabona ko twasembereye mu nyubako y'abandi turakeneye yuko tuzogira inyubako yiwacu. Ivyo rero numwitwarariko umwe wese ngaha anitwabatera kamati vyatura amatafari jana umujene yiyumvemo tuyafyature ikigo cubakwe kigire autonomy yaco cigenge koko mwumve ko namwebwe mufise ahantu iwanyu mushobora kugirira amanama y'ama association mushobora kugirira utugenegene muri uvyo muriko murategura ikaba inzu mushobora kuza mukigiramwo ubuhinga bwa none ibijanye n'imashini canke ibijanye no kwitunganiriza imigambi byose bikabera muri ico kigo c'ugwaruka. Mbere kandi nakajyo keza kugira ngo ugwaruka rwose muri zone rushobora guronka ahantu rushobora guhurira atari ku kabare ariko ari ahantu hazwi n'amategeko. Kandi si kigo gusa c'ugwaruka gusa n'abavyeyi bategerezwa gushiramwo ukuboko bongera ashiramwo ijisho kuko abakuze nibo baza ko gutunganya ugwaruka gufasha kwitunganya ugwaruka. Naho rero nciye ntera kamo imvukira za zone yuko iki kigo ntibakirabire hirya ahubwo nibacegere kuko utangura gutegura neza zone ategura twebwe ugwaruka sivyo none utegura zone canke komine ategura ugwaruka ruzoza rusubirira abandi. Rero ni kurako kamo ni kuri iyo ntumbero
twaciye twiyumvira dufashijwe n'ishirahamwe leta twiyumvira ko namwebwe muzaba mushikirwa twashizeho umugambi uzomara imyaka 5 ivyo bita plan stratégique y'ikigo y'ibigo vy'ugwaruka bizoba biri mu Isare. Mwomenya ko zone Nyambuye ibaye ya gatatu mu mashami y'ibigo vy'ugwaruka ryo muri komine Isare.